kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Mw'ikoraniro ry'igisabisho citswe National Prayer Breakfast cabaye kw'igenekerezo rya 26 ntwarante umwaka wa 2024 mu bigo vy'inama nshingamateka y'u Burundi. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaraneguye ku mugaragaro abakozi biyumvira guhagarika imirimo yabo, cane cane abakozi ba kaminuza y'u Burundi. Abo bakozi bari bamenyesheje mu mpera z'umwaka wa 2023 ko bashobora guhagarika imirimo kugira bicuze amafaranga leta ibaheraniye. Umukuru w'igihugu akaba yabagereranije n'abashaka gukama inka batagaburiye. Iciyongera ko n'abanyeshure basohoka atabumenyi bafise bwa kaminuza, yamara abahinga mu vy'indero suko babibona. Ku bwabo igisata c'indero kibazwa imbere ya vyose leta. Ikiganiro kw'isoko mukaba mugire mu gishikirizwe na Bonfils Niyongere kiza guca ijya nino ivyico kibazo c'indero. Wica amatwi naco bimaze kurugutura, wewe ndakubwira kuko ndagukunda uri ku mutima. Inyungu z'igihugu iyo zigeramiwe ni ngombwa tuvuge. Muri ico gisabisho co ku rwego rw'igihugu, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko babajwe n'igihugu c'u Burundi gifise abantu baronkejwe ubumenyi nk'abaganga, abize ubuhinga butandukanye, kambere n'abandi barundi benshi banonosoye ivyigwa bitandukanye ariko bataronkejwe indero. Evariste Ndayishimiye ngo ntiyumva ingene abakozi ba kaminuza y'u Burundi bategekanya guhagarika imirimo mu gihe abo bigisha badashobora kwandika ikete banegura kw'abo banyeshuri bo bategerezwa gukorera igihugu kikisununura mu butunzi, coshobora gutuma n'imishahara y'abakozi ba kaminuza yisununura. N'abampaye ya y'umugreva abaprofesori bo muri university irigo mukere kitokaro ritosa bumvikanira yaki umukoresha wabo yikorera karagoya wiyumvire rero abantu b'incabwenge batazi umukoresha bakibaza ko umukuru w'igihugu ari we leta. Naje ndi mukuru ndaje ndumarira leta ushaka umushahara iyongere, umwe wese azokwimbura ivyo yabivye. None mwicaye bavuga ngo minisitiri wa finance ngo niwe nyiri ikigega, sivyo yegera ari kwacu twese. Uno munsi tubona umunyeshuri aheze kaminuza wamubwira ngo andika ikete ntashobora no kuryandika, ukazabona uwo professor yamwigishije ari practice ngo kubera n'umuntu ambaye umushahara ukanagiza arakara ngo ni professor ngo tihazi ananiwe no kwigisha umwana kugira ngo amukure mu wundi mwana amuforome. None ariko arondera umushahara uzova he ko abahinga aribo bari kuza bakaduza umwimbu hanyuma amatariki akaboneka agacaronka umushahara wiwe. Ugawazi yuko umushahara wireba afite PhD ukadadaza rwose uzobugaragaje inguvu nketawe. Ku bwa Libera ntibashira kandi umwigisha wa kaminuza akaba n'umuhinga mu vy'indero suko abibona ngo kugira abana bashike muri kaminuza bafise ubumenyi buke sikosa ry'abigisha, ahubwo ngo ni ikibazo ca politike mbi y'umugambwe CNDD-FDD mu gisata c'indero. Umusi umuhisi Petero Nkurunziza yashikira ubutegetsi yarabesha abarundi n'amakungu ko abana bagiye kwiga ku buntu, ariko leta ntiyari yariteguye na gatoya. Nta mashuri akwiye yariho, icibagiwe coco nicitwa abarimu bakwiye kandi banonosoye ivyo kwigisha. Ingaruka mbi y'izo ngingo nuko mu mashuri menshi y'intango usanga abana barenga 100, hamwe bakanarenga 200 bicaye ku mabuye. Ibitabo n'ibindi bikoresho birakenye. Mu bihumbi 2013 harashizweho ishure shingiro yiswe École Fondamentale. Icegeranyo leta yasavye kwihweza ingene École Fondamentale ryatunganijwe kirerekana neza kw'iryo hindurwa ry'inyigisho mu Burundi yaje kunyura ivyari vyarayangaye. Umwarimu umwe ategeza kwigisha indimi zine: Igifaransa, Ikirundi, Icongereza n'igiswahili. Ico cegeranyo kiravuga neza ko hariho abarimu bigisha ururimi batavuga. Abana rero binjira muri kaminuza ntibaba bafise ubumenyi bukwiye. Kubona baheza kaminuza bafise ubumenyi buke, ikosa s'abarimu na gatoya, ni leta n'ubushikiranganje bw'indero budafata ingingo zikwiye
kugira akanovera kagaruke. Kubwa Libera ntibashira kandi ngo umukuru w'igihugu ntiyategezwa kwidogera abana bariya ahubwo ngo nafata ingingo zo kunagura igisata c'indero nimba afise ugushaka koko. Iyo mvugo ntibereye na gatoya, ntaba akwiye kwidoga, akwiye gufata ingingo kugira ivyagaya abigorore. Mbega umukuru w'igihugu abuziki arafise ishaka yuko akanovera korangwa mu nyigisho zihabwa ugwaruka, arashaka ko Burundi butera imbere. Ntavyo nibaza, hari igihe umuntu yibaza ko CNDD-FDD ishaka kugumiza abarundi mu bujuju kugira bigumire ku butegetsi. Ikino kwibutsa nuko abana b'abategetsi batiga muri kaminuza y'u Burundi biga benshi muri za kaminuza z'Iburaya, mu Bwongereza, Amerika n'ahandi, kandi muri izo kaminuza bariha amahera menshi y'umurengera. Utagomba ko bakubwira nawe ntukagikore. Abanyagihugu bakeneye umuco utari inyuma. Muhejeje kwiyumvira ko umukuru w'igihugu ari we yategezwe gufata iya mbere mu gutora inyishu nziza zo kunagura ubumenyi bw'akanovera mu gisata c'indero mu Burundi hamwe y'abafise ugushaka. Ni naho duciye dusozera ikiganiro ku isoko, mwariko mushikirizwa na Bonfils Niyongere na Gahwana. Cari ikiganiro ku isoko.